Ikiganiro ingingo z'urufatiro mu kwizera ni ikiganiro gitegurwa na Antioch Foundation mu mugambi wayo wo gukomeza amashengero biciye mu gukomeza abizera no guteza imbere uburongozi bwiza Eco d'Antioche. Ico kiganiro kigizwe n'urukurikirane rw'ibiyago vyisunze Bibiliya ku bibazo bitandukanye abantu bakunda kwibaza bijanye no kwizera hamwe n'ubuzima ru Kristo. Bakunzi b'ikiganiro ingingo z'urufatiro mu kwizera ndabaramutse nongere ndabaha ikaze mu kiganiro cuno munsi, ikiganiro kigira 17 mu rukurikirane rwacu. Ikiganiro ingingo z'urufatiro mu kwizera ni ikiganiro kidufasha gutahura ibijanye no kwizera hamwe n'ubuzima ru Kristo. Uno munsi tugiye kuganira ingene umukristo akwiye guteza imbere utumenyere mu buzima bwiwe ku giti ciwe. Hano muri studio sindi jenyene, ndi kumwe n'abatumire, nagomba kubaha akazi kugira ngo batwidondore. Mpereye buryo bwanje, kaze gose. Murakoze cyane. Nitwa Hypolite Viator, sanzwe n'umukozi w'Imana mu ishengero rya Shamatempa Fellowship muri paroisse yo muri Moha. Nakoze gose kwitaba utumire bwacu. Nanje ndabashibiye. Bubafu bwanje nagomba mpekaze umutumire wacu kugira ngo nawe atwidondore. Murakoze cyane. Nanje amazina ni Hypolite Viator, abasanzwe ndumwungere ndongo ishengero Ruzi rw'ubugingo. Église chrétienne Fleuve de Vie rikorera mu Bukeye. Murakoze. Akoze gose pastor. Murakoze nawe. Ndaguhe kaze nawe mukunzi mu kiganiro cuno munsi aho tugiye gusomera hamwe igisomwa kiturongora mu kiyago cacu dutahura ingene umukristo akwiye guteza imbere utumenyere mu buzima bwiwe. Igisomwa tugiye gusoma, tuza gusoma mu cete Paulo yandikiye abikorosayi igice ca 3, dusome umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 17. Dusome. None rero asangwa mwarazuranywe na Kristo, murondere ibiri hejuru iyo Kristali avyagiye iburyo bw'Imana. Mushire imitima kubiri hejuru, ntimushire kubiri mwisi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba buhishanijwe na Kristo mu Mana. Kristo niwe bugingo bwacu, niyerekanwa namwe muzoca mwerekanwa nawe muri mu bwiza. Nuko mwica ingingo zanyu ziri mwisi, ubushakanyi, ibihumanya, ukwifuza k'umubiri, ukwifuza kubikose no kwifuza ivy'abandi, niko gusenga ibigwamana. Ivyo nivyo bizanira uburake bw'Imana abantu bintabarigwa. Namwe mwabigenderamwo kera hamwe mwaba muri vyo, ariko noneho mwiyambure n'ibi vyose: uburake, kujingitwa, ugwanko rw'ubusa, gucokorana, kandi ntakagire amajambo ateye isoni ava mu kanwa kanyu. Ntimukabeshane, kuko mwiyambuye umuntu wa kera n'ibikorwa vyiwe, mukambara umuntu musha ahindurwa musha ngo agire ubwenge amere nk'ishusho y'iyamuremye. Aho ntihaba umugiriki canke umuyuda, wakebwe canke utakebwe, udebagura canke umusikiti, umugurano canke uwidegemvya, ariko Kristo ni vyose kandi ari muri bose. Nuko rero nkuko bibereye abatoranijwe n'Imana bera bakundwa nayo, mwambara umutima w'ikigongwe n'ineza no kwicisha bugufi no gutekereza no kwihangana, mwihanganirana muharirana iyo umuntu agize icapfa n'ubundi, nkuko umwami wacu yabahariye namwe bari kumuharirana. Kigeretse kuri ivyo vyose, mwambara urukundo, nigwo mugozi uzana gutungana, kandi amahoro ya Kristo aganze mu mitima yanyu, ayo mwahamagariwe ngo mube umubiri umwe kandi mube abama bakenguruka. Ijambo rya Kristo riri muri mwebwe rigwiriye, riri mu bwenge bwose, mwigishanye, muhanurane, muririmba zaburi n'indirimbo n'amatazirano y'ivya mpwemu, muririmbira Imana mu mitima yanyu mubiheshwa n'ubuntu bwayo. Kandi ivyo muzokora vyose mu majambo no mu bikorwa, muhore mubikora vyose mu izina ry'Umwami Yesu, mushima Imana Data wa twese kubwuwe. Ano majambo niyo agiye kuturongora mu kiyago cacu cuno munsi. Nagira
nsabe abatumire bacu badufashe kuvumbura ubutunzi buri muri kino gisomwa cacu cuno musi. Hypolite, dusomye kino gisomwa turabona ko Paulo yandikiye bano bizera b'Ikolosayi. Mu by'ukuri bisigura iki gushira imitima yanyu kubiri hejuru? Tubitangura gute neza na neza? Rino jambo Paulo avuga ngo mushire imitima yanyu kubiri hejuru, risigura iki mu by'ukuri? Yego murakoze. Reka tubizane mu buryo busanzwe. Tuvuze hejuru, ahavuga hejuru canke hasi, abagombye gutanga ikigereranyo cyuko iyo umuntu atarizera abaganzwa n'ivy'isi, hanyuma iyo amaze guha ubuzima bw'iwe Yesu Kristo, amuhamagarira rero ko akwiye guhahamira ivy'Imana, niho yita hejuru, kubiri hejuru, no gushira umutima wiwe, nuko ibigumbagumba vyiwe ivyahahamira mu mvugo ikoreshwa mu gisagara, ivyashuhira bikaba ivy'Imana, bikaba ivy'ijuru, ibiri hejuru, akabikura ku vyo yahozemwo kera kiri mw'isi, akiganzwa n'ivy'isi, akiganzwa n'ivyifuzo vyiwe vya kamere, ahubwo akaduza umutima wiwe akawushira kuri mwijuru, no kuvuga agaha agaciro ivy'Imana iha agaciro. Ego Viator, iri jambo Paulo akoresha ngo mushire imitima yanyu ibiri hejuru, sinzi ko ari cufise uho kunganira hano Hypolite. Ego naje sinja kure y'ivyo Hypolite ariko aratubwira, ariko uriko uraba kino gisomo urabona ko Paulo atangura kwerekana ati ingene twapfanye na Kristo tukazuranwa nawe, ubu tukaba twicaranye nawe ahantu ho mwijuru. Urabona ko aba ariko aragereranya ubuzima twahozemwe kera n'ubuzima tubwirizwa kubaho tumaze kwizera. Rero uriko uraraba aho gati ntidushire imitima ku nyungu zo mw'isi, ahanini ziba zifatiye ku muntu aba acikunda, ku muntu ivyizigiro vyiwe biba ari ibyo ngaha muri ino si. Sinze ko urumva nk'umuntu ahubwira ati na akarega ikuzimu ntanjya ziriyo, womenga yogenda bimaze. Urabona ko inyungu ziwe ziba zikiri mu abiharura mu bigaragara, niho hashobora kuva n'ubwicanyi tubona butandukanye, aho usanga nk'abantu bari babwirizwa kumbere gukundana, ugasanga dufata nk'umugabo ugasanga arisha umugore kubw'inyungu zigiye gito. Hano Paulo ariko agerageza kwerekana ko ubuzima bwacu bwa kera twaraha agaciro ivyo muri ino si, twaraha agaciro ivyo tubayemo nk'inyungu zihoraho. Mugaca yerekana ati burya rero ivyo nyene mwari muha agaciro byari bifatanye n'umuntu wanyu wa kera atari bwahinduke, ureko muri basha mukamwicanye na Kristo, rondera inyungu nzima ihoraho, ibyizigiro byanyu ntibe muri ibi bishira. Mu bindi vyetara akunda kusha ngo inyungu zo mu bishira, ariko turondera ibidashira, turondera ibihoraho. Rero novuga ko umuntu rero yamaze kwizera umwami Yesu canke yamaze kuba uwa Kristo, ntasubira kushira inyungu cyane ku by'inosi, ariko ashira inyungu ku byo Imana iduhamagarira kubamo, na cyane cyane akirinda ikintu cose cotuma aca kubiri n'ijambo ry'Imana kubw'inyungu ziwe cyangwa kubw'inyungu zo muri ino si zigihe gito. Yakoze cyane. Nuvuga ko ashira umutima kuri iryo jambo ry'Imana, ashira umutima kuri iyo nyigisho ya Kristo. Mbega nyene tubitangura gute neza na neza? Ivyo byo gushira umutima ku biri hejuru ku nyigisho ya Kristo tubitangura gute? Warukivuze noca kingarukana muri Zaburi ya mbere. Zaburi ya mbere ivuga ngo hahirwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagara mu nzira y'abanyavyaha, aticana n'abacokoranya, ariko ibimuhimbara biri mu vyagezwe vy'Uhoraho, kandi ivyagezwe vyiwe nivyo acira ku mutima k'umurango no mwijoro. Ni kuvuga uwo muntu yamaze kwimura ibintu aha agaciro bimuhimbara, vyahahamira kimwe namye mvuga, abigarukana mu ijambo ry'Imana. Kubitangura rero intango naho nyene, kuko ntushobora
ni kimwe twavuga ntushobora guhahamira icyo utazi ubanza kukimenya naha rero umuntu uburyo bwo kubitangura no gutangura kwimenyereza gusoma ijambo ry'Imana kuririmbura ko kuritahura hamwe no kurigira iryawe kugira umenye iyo nyigisho ya Kristo iyo nyigisho ya Kristo umenye yariyo hanyuma iyo nyota kw'Imana imbuto y'Imana ibiri muri wewe iyo nyigishije ihwana n'iyo mbuto si ibintu rinda kushiramo inguvu uca utangura kugira iyo nyota ubuzima bwawe bugatangura guhamira ijambo ry'Imana ugahavumera rero nk'uyu muntu twumvise muri Zaburi ya mbere kandi mu hepfo baca bavuga ngo ivya amera nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi biba ivyacu nivyo kandi bizo icazokora kizomubera kuno no kuvuga uburyo bwiza wagomba umuntu waherako ni kwijambo ry'Imana nta handi wohera ngo usimvye ijambo ry'Imana ngo kugira ngo vyukurishira umutima kubiri hejuru cyangwa gushira umutima ku vy'Imana tubibonera mu ijambo ry'Imana yego cyane yego hari ijambo ngahakoresha kandi avuga ngo kwambara umuntu musha iri jambo bisigura iki kwambara umuntu musha koze cyane hano nyene Paulo aravyerekana uri kuraraba neza bongo nimba mwarazuranye na Kristo acerekana rero ngo nuko ngo nimwice ingingo zanyu zikiri mwisi acagereranya acerekana ibikorwa hano urabona ko ivyo bahora bagaragaza novuga ngo byari bifatanye n'umuntu wabo wa kera atarahinduka ataragirwa musha ariko kandi usomye hepfo avuga ngo nuko rero ni mwambara umuntu musha uyo muntu musha nawe ni rya jambo nko muri data Hypolite ko bivuga rikuzanira novuga yindi mbono cyangwa kundi gutahura cyangwa kundi guhishurirwa kubuzima ukuye kubamwe hano Paulo abongo nuko ngo twambare ngo urukundo twihanganiranira ubugwaneza hano arabivuga cyane ku murongo wa 12 kumanuka rero bisobanura ngo uyo muntu musha n'uwo muntu ariko aragenda vyagwa no gutahura kumurikiwe n'ijambo ry'Imana ukagenda ubona ati ubuzima nahora mbona ubuzima nabamwe uku bufatanye n'umuntu wanje wa kera rero akiha intumbero yo kugenda abaho ubwo buzima bushasha ijambo ry'Imana riko riraduhamagarira cyari kuramuhamagarira nko wizera kuko nikonda bitahura ko kwambara umuntu musha no kurongorwa no kureka ijambo ry'Imana rigahindura wa muntu wawe w'indani hamukagenda no kugaragaza ivyamwa bitandukanye n'ivyo bagaragaza kera tanzera yego sinzi ko Hypolite ari nje cyo kwongera ko kudufasha mbega nyine tubigenza gute mu kwambara umuntu musha yego nimbaza ko nabanza kuvuga muri iki gisomwa twasomye iri jambo musha mu kigiriki rifite insiguro zibiri hariho musha bagombye kuvuga mushasha mu gihe agezweho dans le temps hakaba na mushasha karite anteme ya karite mu sinzi ko bivuga mu kirundi no kuvuga mushasha no kuvuga umuntu atakiri umwe wa kera hamwe n'indi siguro mushasha mu buryo abayeho kimwe mu byerekeye umwanya ikintu cyerekeye guhinduka ubiteranje ari bibiri byose rero nico Paulo yagombye kuvuga kwambara umuntu mushasha no kuvuga bakivuze neza iyo umuntu akijijwe ni ikintu kiba rimwe kandi kidasubirwamo mugabo uguhinduka ni Paulo ariko aravuga niho ngomba nje kuri ikibazo cibazo tunone mbega bigenda gute n'urugendo si ikintu gukizwa canke gutsindanishirizwa ni ikintu kiba rimwe mugabo guhinduka ariko kwambara umuntu mushasha ni gikorwa umuntu ahozako n'urugendo abatanguye go kwiyambura ivyo ahora agenderamo kera agatangura kugendera mu ngeso zihwanye no kwizera yinjiyemo yego muko muravuga ibintu bihambaye gose muvuga ivyerekeye uruhara rw'ijambo ry'Imana mu vyerekeye gushira umutima kubiri hejuru nyene ndagomba dushimangira aho nyene ijambo ry'Imana mu vy'ukuri rifise uruhara uruhe mu gushira umutima kubiri hejuru ndagomba twashimangira gose kubera nimvira ko ariho niho bugaraniye vyose yego sinacyo mudufasha murakoze cyane nk'akararo mu Hypolite gice ca 4 nimba ntihenze umurongo wa 12 haratubwira ingene
ijambo ry'Imana ari ubushobozi ngo rikarishe kurusha inkota y'ubugi bubiri ngo ririnjira rigatandukanya amagufa n'amasokoro ngo rigasuzuma ivy'umutima ugambiriye. Rero ngarutse ku kibazo warubajije, ijambo ry'Imana niyo nzira yonyene Imana ikoresha kugira ngo iturememwo uyu mutima mushasha. Kubyo jambo ry'Imana niryo rikwereka uko umeze, rikaca rikwereka nuko wari ukwiye kumera nk'uwakijijwe nk'uwizeye. Rero iryo jambo niryo novuga riza no kwemezwa cyangwa gutsindwa mu mutima, aramareka kwereka ngene ukwiye kubaho. Hari ijambo harakoresha avuga ngo ijambo ry'Imana ribe muri mwebwe rigwiriye. Iri jambo risigura iki mu by'ukuri muri umutima nyene wo kubona uruhara rw'ijambo ry'Imana mu vyerekeye gushira umutima kubiri hejuru? Yego, kimwe twavuga kugira dufashe nawe ariko twumviriza kumbe ashobora kuba dufatiye hagati. Ibiri hejuru n'ibiri hasi, bavuze hejuru umuntu arumva no hasi. Aha hejuru tuvuga canke hasi tuvuga ni hehe? Hasi canke kuri mwisi no kukuntu abisi bumva ibintu. Uko ubwami bw'isi bwitwara, uko abantu bavyumva biratandukanye cyane nuko Imana ibigomba. Ni njyamajambo dora dukoresha ivya mbere vya Kristo no kuvuga uko Kristo yifuza kw'ibintu bigenda. Ivyo no kuvuga niyo mvugo umuntu yashagiranye na Paulo avuga ngo mushire umutima kubiri hejuru, mushire umutima kuri uko kuntu Kristo wewe yifuza ko bigenda, mukure kuri kumwisi yifuza ko bigenda. Bivuga ngo ivya mbere vyo mwisi. Rero kugira ngo uruhara rero ijambo rigira, Paulo ateba akavuga ati rigwire muri mwebwe, murigire rigwiriye. No kuvuga yuko uko ijambo rya Kristo rigwira mu buzima bwacu, igituma aka kantu mukumve rigwira kuvuga ntikizanye kuri ndavuga ati murigire rigwiriye, kuko ribaye rike rirashobora gutera guteba riba rojorojo. Muga uko rigwira niko riguma ryuzura ubwenge bwawe, uko wumva ibintu rigateba ryandukira n'ibigumbagumba, umuntu agasigara yumva ibintu nk'uko Imana ivyumva. Birashoboka. Hari ababibaza ati navyo kuri twe ko turi abantu Imana ikaba ari Imana, tuzohava duhurira hehe? Oya, Kristo yarashizeho inzira yuko dushobora kumenya ivyo agomba ni ijambo ry'Imana. Nibwo ruhara ijambo ry'Imana rifise, uko tugiga ritumenyesha ivyo agomba, hanyuma uko umutima wacu wiyegurira ijambo ry'Imana rigwiriye muri twebwe, tukariha umutima wacu turagira ku rugezo aho vy'ukuri ubuzima bwacu busigara bumeze nkaho mengo ntitukiri kuri iyi si. Amvuze gutyo no kuvuga ngo ntituciyumvira nk'uko isi yiyumvira, kandi naho tuba tuyiribako muga twiyumvira nk'uko Imana yiyumvira. Hano nagwa mudufashe mbega by'ukuri kureka ijambo ngo ribe mu buzima bwacu urigwiriye nibiraba umuntu ku giti ciwe. Mbega ikibano c'abizera ishengero ryoryo rifise uruhara uruhe mu gushira imitima yacu kuri Kristo n'intumbero ziwe? Sinzi hano Viator. Urakoze cyane. Kuri binyene teko turavuga byo kugira ijambo rya Kristo muri twebwe rigwiriye rifise inyungu ku giti cacu umwe wese nk'umukristo, ariko kandi rero nafise n'inyungu novuga ko mu kibano c'abizera canke se mwishengero, kuko uri kuraraba nk'akaroro jambo riraduhimiriza guhura nk'abizera tugaterana intege tugashingiranira intahe. Biraryoshe cyane iyo umuntu ariko arakira ano majambo y'Imana akaba ariko arahindura ivyiyumviro vyiwe, aho ari muri bene se akabasangiza umunezero ariko arabamwo ufatanye n'ivyo ariko aratahura amurikiwe n'ijambo ry'Imana. Rero urabona yuko rino jambo uko rigwira mu buzima bw'umukristo giti ciwe, reka mvuga ngo uko rigwira mu bizera niko rirushiriza gukomeza ikibano c'abizera, haba mu buryo gushingiranira intahe, haba mu buryo guterana intege, haba mu buryo novuga bwo guterana intege muri ubu buzima bushasha nyene Imana ariko iraduhamagara kubamo. Rero navuga ko rifise akamaro nk'umukristo giti ciwe, ariko kandi nk'ishengero nk'umuryango w'abana b'Imana naho
urafise jambo iyo rigwiriye irafise ico rikora mu ihinduka ry'ikibano. Murakoze cyane. Sinzi ko Hypolite hari ico yoko kunganira. Ego noza ko ugomba kuvuga uruhara bene data bagira muri iki twiko turavuga cyo ijambo rigwira muri twebwe. Ego Paulo atanga ikigereranyo c'ishengero nk'umubiri, aho urugingo rwose rutigenga, urugingo rwose rubeshwaho n'izindi kandi ntirushobora kubaho ubwago. Hanyuma Yesu nawe ariko aratanga akarero k'umuzabibu muri Yohana 15, aba ariko arivuga mugayerekana yuko ishami rivuye ku muzabibu rica ryuma. Ni ukuvuga nta mu Kristo yohava yibwira yuko yikwije ku rugezo rwo kweshura gutahura ubwenge bw'Imana n'umutima w'Imana uri mu ijambo ryayo, ku buhinga bwiwe ari wenyene agasoma ibitabo agira ubushakashatsi atari kumwe na bene data. Ibindi bitabo by'abanditsi bo ngaha mu isi umuntu ashobora kugenda ahantu akavyobisirangura akagira ubushakashatsi, ni by'ukuri ararondera ibindi bitabo bimufasha, mugabo kuri Bibiliya hari ikintu umuntu aguma hajije kuko niko kuntu Imana yavyubatse. Bisabwa ko aba muri bene data kumwe twamye tubona mu vyakozwe n'intumwa aho bategezwa bakoranira hamwe bakaguma kuvy'intumwa zigisha, kubera iki baguma bahura, kubera iki batavyigira umwe wese kwiwe. Uko guhura kurafise ico kuko niko Imana yabigenye ko bigira hamwe, kuko uko gukora kw'Imana kuba muri uko guhura kwabo. Uwo bigira ukwiwe harako yoguma hajije, mugabo iyo bene data bahuriye hamwe ntibisigura ko mwatogwika ukwiwe, mugabo guhurira hamwe na bene data gifise ikindi kimazi kirengejeko ko umuntu yoba ariko ariga wenyene. Ego ati vyozana inyungu ikomeye igihe umuntu agira iyo ndero yo kurimbura ijambo ry'Imana ari wenyene, mugabo kandi ntiyibagire no guhana bene data kugira ngo bakomezanye bigishanye, umwe avuga icamufashije ico yabonyemwo kugira ngo bashikare kubakana. Kuri wewe waba ufatiye ikiganiro hagati, ndakumenyeshe ko turi mu kiganiro c'ingingo z'urufatiro mu kwizera, aho turiko turarabira hamwe ingene umukristo yoteza imbere utumenyere mu buzima bwiwe tumufasha kubaho ubuzima buhindutse. Abatumire bacu turi kumwe ni Viator na Hypolite, tuko tuvuga ivyerekeye ihinduka vy'ukuri, kandi nduka tuvuga rihagaze ku nyigisho ya Kristo, ku vyambere vya Kristo, kuyitahura. Mugabo kandi iryo hinduka turabona ko rikuzwa n'utumenyere kanaka umuntu yishiriraho. Nagomba ndabaze vy'ukuri bisaba iki vy'ukuri gushira imitima yacu ku vya Kristo, bisaba iki? Hypolite Ego mwakoze. Nibaza ngiriye ko icambere bisaba nakamenyere ko guha agaciro ijambo ry'Imana kugira giharira ubwenge bwacu, hanyuma aba ari ryo ribuyobora. Ijambo ry'Imana ritari yiganzira ubwenge bwacu biragoye yuko vy'ukuri ubumenyi bwacu nuko tubayeho bishobora guhinduka, kubera uko twari tubayeho kera tutarakizwa, uko twigenza vyari bifise ico bipfana n'ivyo twemera. Biriyo ntibishobora kuvayo rero atakibikuyeyo, bikugwayo n'ikindi wemera kibirushije inguvu. Rero iyo umuntu yakijijwe mugabo nta gaciro ijambo ry'Imana ngo aririmbure, hanyuma ariho umutima wiwe ugiye gukire, biragoye ko ubuzima bw'ero Kristo buhava buhinduka. Ica kabiri bisaba kuba mu kibano c'abavyumva nkuko nawe vyumva. Wowe urafise uko wizeye Yesu Kristo, urafise ivy'Imana ikirakuganiriza, si wowe wenyene, hari n'abandi. Aha turiko tuvuga ishengero, bisaba kuba mu kibano ca bene data bo mwizera kumwe kugira ngo musangire ubwo buzima, muterane intege. Kuri wenyene woneshwa, uri wenyene wotsindwa, uretse ko Kristo ariko yubatse ishengero ko tuba kumwe nk'umuryango. Kuko nari nabivuze ni nk'umubiri, nta wigenga. Rero uko icakabiri bisaba nako mvuga ni ukuba mu kibano ca bene data bo mu vyumva kumwe. Icanyuma nibaza bisaba nuko uwo mwitwarariko ugusuzumira ingeso zacu mu ijambo ry'Imana ukwiye kwamaho. Ndagisubiramo, no mwitwarariko uko umuntu ingeso ziwe azisuzumira mu ijambo ry'Imana, akamara uko ari karitwara, uko ndiko ndaba mbega birahwanye na kumwe Imana yari bigomba biciye mu ijambo ry'Imana.
uko gusuzuma rero kukamaho uwo yoba ari wese ego yaba muto ukuze umugabo umugore neza cyane akamasuzumira umuntu ubuzima akaraba bwiwe mu rugo ko ndongoye urugo mbega kwijambo ry'Imana rivuga ko nari nkwiye kugenda ari umugabo kwijambo ry'Imana rinsaba kurera abana mu ndero rukristo rikansaba gukunda umugore wanje rikansaba kutajya umutima umukozi ngo kumutwaza igikinyo nuko nisebuje ubwo ndiko ndabigenderamo ari mwishengero ngene bikorwa yego cyane mbega ndiko ndabana na bene data ntabo ndenganya ntabo ninuba ntariko ndere ku rukundo uko umuntu rero aguma yirabira mu ijambo ry'Imana nuko rero umuntu ateba akageraho ubumenyi bwiwe n'ubwenge bwiwe bihinduka bigateba bigashusha nakumwe Imana yabigomba. Ikindi kibazo nobaza Viator mbega mubona nibihe birungo vy'ukuri nyamukuru bikenewe kugira umuntu agire akamenyere ko kuba mu ijambo rya Kristo ibirungo nyene nyamukuru umuntu yo bikenewe nibi urakoze cyane ni kibazo kitoroshe ariko ibirungo turaduce ibirungo bikora tugiye kombore mu buhinga mu byo guteka ariko novuga nkuko singiye kure n'ibyo muri data Hypolite riko ravuga hariho novuga ibintu bidahara mu buzima bw'umukristo mu buzima bw'uwizeye ivyo navyo akenshi ahantu tubivoma ni mu ijambo ry'Imana ni mu gusenga ariko kandi iryo jambo riratumurika ku giti cyacu rikatumurika mu muryango reka mvuge mu muryango mutoyi ariko kandi ndetse rikatumurika no mu muryango munini wagutse rero mvuze ibirungo reka mvuge nuko umuntu agira umwitarariko wo gusoma ijambo ry'Imana kagira ishaka agasenga agakorana na bene data mu kibano anovuga akaradushinga no kubona abandi nabo kumbure bamenya Imana mu kubashingira intaye mu buryo bwagutse sindiko ndavuga kumbure mu kuvuga gusa nkuko mendatere ko rakivuga inyifato yacu ihindutse ni kimwe mu bishobora gushingira intaye bene data batarizera nabo bagashobora kugira umutima wo kugomba gukurikira ino Mana natwe twizeye murakoze cyane ndibaza ko nagerageje bakazutarica hari ibirungo nyamukuru mbona bikenewe kugira umuntu agire akakamenyere muri ko murashimikira ko kuba mu ijambo rya Kristo by'ukuri reka ratubwire vyerekeye umwitwarariko kagira umuntu agira ishaka naze sinja kure reka ndabigire mu buryo butatu ubwa mbere nkuko yabivuze no kwitwararika kuba mu ijambo ry'Imana tuvuze kuba mu ijambo ry'Imana kuvuga ngo kuriho umwanya kuri ukaba ufise umwanya uzwi zena bibaye na ngombe umuntu afise urutonde yego kujya umuntu agira programme ati misi yose jewe izisaha mba mfise programme yo kuja muri sport kandi akavyubahiriza naho uje ku murongo afati turajana hako duhindura gahunda ingo tujane akayubahiriza umuntu akagira uwo muco umugigwa ndawita umugigwa nico kirundi ciza akagira umugigwa wo gusoma ijambo ry'Imana no kuririmbura kuko ni Imana iganirira nawe ikamubwira ivyo akwiye guhindura ikamutera intege kuvyo rikagira neza ikamwereka n'ivyo akwiye kwiyumvira ko atahora yiyumvira ko tubimenyera mu ijambo ry'Imana ku ruhande rwa kabiri no kubishira mu ngiro kuko ivyo umuntu yize mu ijambo ry'Imana ntibikwiye kuguma mu vyo avuga abantu bamubajije ivyazi akabivuga neza nk'ubizi gusa yo havamo umufarisayo ko nico Yesu yapfa n'abafarisayo Yesu niho yagaragarije ubucuti butameze neza n'abafarisayo kubera bari abantu vyo bari bafise ivyagezwe vyinshi mugabo tagenderamo no kuvuga urugwego rwa kabiri nugo kubibamo kubishira mu ngiro kugendera ivyo Imana yakuganirije mu ijambo ryayo mugabo akamenyereka gatatu gakomeye kandi nibaza kumbure noshira ko inguvu Imana ifashije kakumvikana nuko umuntu ivyo Imana yamuganirije mu ijambo ryayo naho yogerageza kubishira mu ngiro adafise bene data bamutera intege canke bakamukebura ko yagabanije canke ariko ararenza biragoye ko yobibandanya sinzi ko cyumvikana neza umuntu ashobora kuba asoma ijambo ry'Imana afise by'ukuri afise urutonde rwiza rwo kwiga ijambo ry'Imana
hanyuma bagomba kagana kigoro kuzorimenyereza kuri bamwe akarigenderamo biciye mu gusenga mugabo kubera Imana yateguye ko umuntu uwizera wese ari urwego ari urugingo rw'ishengero yagenye yuko umuntu mu guhinduka kwiwe ishengero ritegerezwa kubigiramo uruhara nahandi ko ndavuga uko rero umuntu aba mu ijambo ry'Imana arakenera bene data bamumenya akaba umuntu yiyugururira abandi ahanisha ngombye kuvugana akamenya kwiyugururira abandi gatuma bamenya bati naka mbega ko mengo nturi kuragenda kwa kundi tuvyizera kumwe twavyigira hamwe kumengo si kuri kurabigenza na Paulo niko yandikira amashengero avuga ati ivyo sivyo twize ku mwami wacu ariko arakosora amashengero yatanguje Ikorinto ariko arakosora ikibazo cy'ubusambanyi cyari cyadutseyo akavuga ati yamara nta n'isoni muga yabibabwiye kubera iki ni bene data ariko arakebura bariko bagenda nkuko bitabereye rero umuntu kugira vy'ukuri ngo abe mu ijambo rya Kristo sukugiga gusa wagomba si no kurigenderamo gusa kuko arashobora kugiga ntarigenderemo arashobora no kugiga bigakunda ko arigenderamo mugabo ntawe uzi igihe bizomara birakenerwa rero ko agira abandi bantu bene data b'inshuti ziwe yugurura ubuzima bwe ati burya rero jewe ibi biko birangora kandi mutankebura nukuri ngeze kurandiko ndagenda bavuga ati okay mwene data rero ntubifyineko bakamukarira bikenewe ahandi bakamutera intege yadendebukiwe ahandi bakamusengera ahandi bakamukingira niko ruhara rw'ishengero mu bisanzwe nukurera no kuvuga kugaburira ijambo ry'Imana no gukingira iyo umuntu yatewe ariko kandi no gukosora guhana canke gukebura no gutera intege birajana mugara niko mvuga uruhara rwa mwene data canke bene data ari rw'ishengero canke mwene data umwe canke babiri mu buzima bw'umukristo kugira ngo vy'ukuri ashobore gushinga imizi mu ijambo ry'Imana sukugiga gusa sino kurishira mu ngiro gusa womenga urahejeje bishize mu ngiro ko kurishira mu ngiro vyonyine udafite bene data birashobora kutazomara igihe kinini wamukeneye abantu baza baramira kuko turi mu isi dakunda ivy'Imana iyo wageze aho udendebukirwa urakina no bati none kumengo uri kurakwa mugenzi tera intege wabandanye canke babonye umengo uri kurahusha bati yamara ibisi byo twiyize muri Kristo nugo ruhara ndiko ndavuga niyumvira yuko umuntu yoba afise ivyumviro yuko ashobora kuba wizera nyamwigenda ko nimvira ko reka arafashwa gose bitokunda Imana yabiteguye Viator wibaza ko vyosaba umwanya ungana gute kugira utumenyere muri ko murashimikira ko gose tuye mu buzima bw'umuntu ikibazo kumbure naco nyine kitoroshe ariko uri kuraraba ni vyiza kugira integuro kugira kwisuzuma kuraba aho ugeze mu byo wagiye urigishwa mu byo wari ugiye urigishwa n'ijambo ry'Imana cyangwa wagiye ufashwa ko kosobwa ko mu ndatare karabivuga hama akabo iyo migabo yo kugenda ugirante wirimbura wahajista rero biragoye ko kuvuga ngo vyofata ikiringo kingana uko mugano uvuga umuntu yo kwihintumbero ego yo kwihintumbero hama gateza imbere utumenyere twareko turavuga hama muri we azogenda burya arabona ahageze azogenda atingeze kuri urugezo agashime ni twabonye ikintu cyo gushinga intaya kubera ko umuntu atoshinga intaya ati Imana ishimwe ndavye aho yankuye ndavye ivyangora ariko ubu mbona bisigaye binyohera kubigenderamo haba mu bijanye n'indero Kristo nihaye mu gusoma ijambo ry'Imana mu kubana na bene data ego reno vuga sinubwo ngo ni umwaka umyaka ibiri imyaka itatu mugabo kandi nawe nta kuvuga ngo kombure ngo nzobiheza ngo Kristo agarutse cyangwa gushira ejo icyo ari gukora no munsi nk'uruhara rwacu twokora icyo jambo ry'Imana duhamagarira gukora kugira ubuzima bwo gusenga gusoma ijambo ry'Imana no kuba mu guteza imbere tumenyere twareko turavuga hama je ndizera ko umuntu abaye umwizigirwa muri urwo rutonde ntankeka ko gutera imbere kuzogaragara rero umenga sinavuga ngo ni kiringiki canke iki ego Yesu umugisha igihambaye no kugira integuro kagira intumbero wayifuza gushika sinzi ko Hypolite yo tufasha nabo nyene ico bisaba umwanya ungana gute kugira tumenyere tube mu buzima bw'umuntu atugenderemo abahinga mu by'inyifato hari abavuga yuko kugira inyifato nshasha
utarusanganywe igeraho iba ingeso mu buzima bwawe bavuga ati bisaba iminsi 21 atagahengwe ufate nk'akarorero umuntu avuga ati je ngomba yuko iminsi yose saa 11 z'igitondo nzondinze ari umwanya wo guzinduka gusenga no kwimbura ku ijambo ry'Imana ati bigusaba iminsi 21 bishoboye kuva ku munsi wa mbere novuga indwi zitatu indwi ya mbere igahera ashiyo saha igeze uzinduka ugasoma ugasenga igahera iya kabiri ya gatatu bavuga ati ugira ko ndwi ya gatatu vyamaze kuba reflex sinzi uko no kivuga vyamaze kwishira muri wewe hamwe atanga uvubi gusaba mugabo aho ndafiseho amakenga naho mva ari byo bahinga kubera Paulo mu byo avuga bati abo tugwana sabe nyama n'amaraso ivyo turondera satani aravyanka gose arakoresha uburyo bwose kugira bigwanye nibaza ko batwumviriza barabizi abamaze kugerageza igihe cyo kuvyuka gusenga ubigize indwi imwe hakwa kwisororera kubera biragwanywa gose mugabo nkuko mwabivuze igikuru nukugira ugo rutonde avuga ati jewe umwanya nihaye n'uyu vyasuye umunsi ejo nzosubira mbandanye ngerageze amana caki ni cya bene data uzavuga ati mbega ejo vyarakunze ko yavuze ko uzorusenga mu gitondo ejo vyarakunze hari ikimana yakuganirije mu kidusangiza iyo ufise bene data nkabo niyo minsi naho tutorinda turayiharura vyanse baragukebura ufuma bikora wazi ko yavuga ati kugira ejo sinzosubire kubambaza nka buri cyo nishura reka ngira kigoro igikuru niyo nako kamenyere nyene nico gituma kitwa kamenyere no kumenyereza kandi ibintu menyereza ubuzima bwawe kandi vy'ukuri birashoboka ko ari gihe agera avuga ati ibintu vy'ukuri sinshibuka ko binagoye twese tugikizwa ari ibintu vyatugora mugo uyu munsi uvuga ati nukuri atakwiyemera kurimo bisigara ibintu vyoroshe kubera habayemo kwimenyereza namwe muyera akabishira akabidushobozamwe ubu bikaba bimaze kubura ubuzima mugabo nibindi bitarakunda nuko nyene umuntu aguma bandanye ikuru nugo rutonde ndabakengurukire gose batumire bacu kubona mwafashe kano kanya mukaza kurufasha gutahura kino kintu gihambaye mu kwizera kwacu mu buzima bwacu Kristo cingene mu Kristo yoteza imbere utumenyere tumufasha gukurira muri Kristo. Ndabukengurukire Viator ko witavye ubutumire bwacu. Murakoze cyane. Yego. Ndabukengurukire gose Hypolite ko witavye ubutumire bwacu. Ndabashimiye nanje. Yego. Ndabukengurukire nawe mukunzi w'ikiganiro ko wafasha kanya ukakurikirana kino kiganiro nizigira yuko wafashijwe cyane watahuye ibitari bike cyo no gusaba nuko ivyimanekera kuganiriza ukwiye gushira mu ngiro wobishira mu ngiro ugatangura kwandika utumenyere ndangamutima togiti cawe ukimvira n'umwanya wiyemeje gutwo tumenyere kugira ngo wuzure ivyumviro bishasha vya Kristo. Nyamba hari iciyumviro ubufise canke ikibazo urashobora kutwandikira ku nimero ya telefone 71 551 986 no kuri limitere nyene iyo nimero 61 551 986 uhoraho aguhumugisha. Ikiganiro ingingo z'urufatiro mu kwizera ni ikiganiro gitegurwa na Antioch Foundation mu mugambi wayo wo gukomeza amashengero biciye mu gukomeza abizera no guteza imbere uburongozi bwiza Eco d'Antioch. Ico kiganiro kigizwe n'urukurikirane rw'ibiyago vyisunze Bibiliya ku bibazo bitandukanye abantu bakunda kwibaza bijanye no kwizera hamwe n'ubuzima ru Kristo.